umugororotsi ashigwa hejuru nk'igiti c'isederi c'i Lebanoni. Igiti c'isederi c'i Lebanoni, usomye amateka yaco, ibiti vy'i Lebanoni, ayo masederi ngo n'amasederi atera amafyeri abantu b'i Libani hariya i Lebanoni nyene. Abatera amafyeri kuko n'ubutunzi bafise budasanzwe. Burya Imana kutugira mu nzu yayo yategeza kubona ko ifise ubutunzi nk'uko aya masederi ari ay'ikimazi kuri bariya abantu b'i Libani. Aya masederi n'amasederi aba maremare cyane ngo agashikira imetero 40. Ibaza igiti gipima imetero 40 uduga hejuru, kandi ngo nibiti vyagutse cyane bikagira heyo y'imetero 10. Nukuvuga bikaguka gutya imetero 10 no hirya no hino gutya imetero 10. Urumva nibiti birebire kandi vyagutse. Nukuvuga ngo biratanga n'igitutu. Reka muri uyu mwaka tuzobe ibiti vyo kugamamwo mw'izina rya Yesu Kristo. Abantu bazotugamwemwo baruhugwe, nibahure n'izuba. Nukuvuga ngo ibi biti ni birebire, abari hirya no hino bose, aho uri hose, aho uhagaze ngo uri Libani urabona ivyo biti. Nawe ndakwifurije uyu mwaka wo gutotahara, hamwe no gutotahara bizotuma ushigwa hejuru mw'izina rya Yesu. Mu yandi majambo nagiye gusanga ari umwaka wo gushigwa hejuru. Totaharira mu nyubakwa z'Imana, kandi ivyo bizogushira hejuru mw'izina rya Yesu. Kandi vy'ukuri wararonse ifumbire, ukaba uri ivu ryiza, ukaba wararonse imvura, ukaronka umuco, nagira ndakubwira uzototahara hanyuma ushigwe hejuru. Mu yandi majambo uzovugutigwa, hanyuma bigaragarira amaso ya bose, uronka umugisha, vya bindi vyambara amababa bize bigukurikire, hanyuma kandi ushigwe hejuru bimenyekane mw'izina rya Yesu. Rero gutotahara kwawe nibizoba ivyo mwibanga, uzototaharira hagaragara bose babibone. Sangwa gutotahara mw'izina rya Yesu, ushigwe hejuru nk'igiti c'i Lebanoni, hejuru hejuru. Sangwa icubahiro, sangwa icubahiro, sangwa icubahiro. Mugabo kizoze gisanga ufise wa mutima mwiza uciye bugufi, niho bizokubera ivy'ikimazi mw'izina rya Yesu.